mateka yawe. Primusic, impano yawe niyo mateka yawe. Muti none twaje gukora iki ngaha? Murabinuganuga, murabibona. Hari ibyo mubona ku byapa, hari abo mubona ashobora kubaha ati mbega ngaha twakoranijwe n'iki. Turabona Primusi, turabona Primusic, mbega yagarutse, bipanze gute, bimeze gute? Uno munsi twagomba twugururiye icese ihiganwa ryitwa Primusic. Ndibaza ntakekeranya yuko mwese muri nga muzi carico Primusic. Ni higanwa twatanguye kuva 2012 tugenda turayikora umwaka uko imyaka igenda irakurikirana. Ubu azoba ari ubwa gatanu tugize iryo higanwa. Iryo higanwa rero ni higanwa ihuriramwo novuga abantu bafise ingabirano y'ukuririmba, mugabo novuga ati ntaho baba barigeza cane, hama tugatanga akaryo kuko bashobora kumenyekana biciye muri iryo higanwa Primusic. Iryo higanwa naryo riba ku rwego rw'igihugu cose, turaha akanya tugaca mu ntara zose tugashobora gutora babiri barushije abandi, hama tukagenda tugira uko nyene mu ntara zose ko ari 18. Aho ni ku rwego twita provincial. Tugaca tugenda ku rundi rwego rwitwa regional, aho naho duca dusigarana novuga abantu bahiganwa 12. Inyuma yaho turabashira ahantu bigira bagashobora kumenyereza, tubahaye ubigisha bagashobora gutera imbere muri uwo mwuga ubuhinga bwo kuririmba. Hama hagacaho igice cya kabiri, hanyuma hakaba finale. Umuntu azogira amahigwe agatahukana ikibanza ca mbere muri iyi higanwa azoronka envelope ingana ku miliyoni 30. Ni kuvuga twese turabizi, natwebwe turikubisa agaci. Ubuheruka yari miliyoni 25, mugabo ubu twayidugije twashitse ku miliyoni 30. Wa kabiri azoronka miliyoni 15, hanyuma wa gatatu azoronka miliyoni 5. Muri urwo rugendo kugira tugende turyohera abenegihugu mu ntara zose, tuba dufise abantu baduherekeje, abantu basanzwe bageze ku rwego novuga ruteye imbere baba artiste bagenda bararirimba baherekeza kugira vy'ukuri iyo Primusic igira inguvu. Uwo mwaka rero nkuko mubibona aba bantu badukikije nibo bazoduherekeza muri urwo rugendo, ngira mwese murabazi. Mpereye iburyo tuzoba dufise umufasoni Estanish, tukazoba dufise B-Face, tukazoca twongera tukagendana na Kiriku, hanyuma na Double J. Abo nibo tuzoba dufise uwo mwaka. Aho duheruka kuyigirira saba twari dufise. Primusi irafise ihangiro ry'uko ryoteza imbere umuntu wese. Irateza imbere, nico gituma turi mu muziki tukaja no muri football, muri Primus League tugerageza kuza turateza imbere abantu bafise ingabirano, impano zitandukanye. Iyo dufashe tugahindura abo turiko turagendana, ni kugira nabo nyene bashobore gutera intambwe yaho baba bari. Dufashe babandi ntaco twoba dukujije, yabo bari kuguma dutemberana na babandi, hanyuma tukazoshobora gusozera nk'uko dusanzwe tubigira neza iryo higanwa. Aho naho azoba ari itariki 30 z'ukwindwi. Umu artiste international twaramuteguye, ego arahari, twaramuteguye azoza. Tuzogenda dutanga inkuru zigenda ziratandukana, usi wo mwanya wo kuvuga uwo tuzosangira urwo rubanza.
twibukanye yuko iri higanwa ni higanwa riteba gato rizomara ikiringo c'amezi 2